mu buzima urashobora guhitamo umugore akakubera ubuzima, ariko abagabo benshi bamaze kuronka ubuzima baca batangura kubukinisha nk'umupira, mbere bagaca basiga abagore babo mu mubabaro. Ni biki wewe muri mitwaye indutse? Ubiriza genda wamagare UNICEF iza kugufasha. Je sinogufasha no gufasha gute atakintu ufise cyo kugufasha. Pakete. Wombwiye ingeze umwana iyo zagiye pakete. Emwe abo ndabona usigaye utagata kabisa. Bisa kugira umugore ebana hehe. Ijya n'imigisha. Ego umugore wanje urazi kwa nkunda. Ngo numurobere. Abaroberi b'abagore bari kera nta baroberi b'abagore bakibaho. Canka amahoro ubukene kuko ataca muhereza na wenyene. Mana nibyo nako ndamubaza. Wa mugambi wanyu wize kumbwira ati umugore nyakuganza mu rugo. Ahubwo akuganze mu rugo usa nk'imene iguma yabira gusa ngo urumva. Rero jewe iyo ngeso narayihevye. Unarafuje irya decision yiwanyu gusa. Uwo mugore avuze rimwe ngumi. Avuze irindi konse. Yakikonse. Jya mkuru wanje arazebazeba sizige uko bivuga kuzebazeba ameze ukuntu ameze nk'intama urumva je nawe jendi akayabo karagenda ahantu kakadori ahantu kakahita nino kakazia nini nkuru yatanze amahera. What? Ushaka kumbwira ko yatanze inkwano? Wewe ariteguye kabisa kandi ibintu byose birahari. Ibisabwa byose n'amategeko y'idini n'amategeko y'Imana. Mwari mwiteguye nyine. Hanyuma reka mbaze kaneza wanje yanyara mwavuga. Ego. Nibyo ko araho yowe uzi uriya muntu. Mwana. Umuzi uriya muntu. Ndako kunyo bashitse kukifutse badumu. Inshallah. Inshallah. Alhamdulillah. Allah yongera izamire mu bantu wabana bacu inshallah. Amin. Ndati abashimira cyubahiro. Sister, ushaka kumbwira ko gushika n'ubu turaheza? Nyatari, none ubizi ibintu by'abakenyezi gasha. No sister. Kuva aho tuvuganye kuri telefone umbwira ngo ndiko ndaheza ndiko ibintu by'abakore mu kwawe. Ibintu by'abakenyezi n'ubindi. Sawa sister, ariko rero naho rero unyaruke kuko vraiment baraturindiriye hariya. Ndahejeje. None ubizi ibintu by'abakenyezi, ndahejeje. Hewe mbega wasenze. Wibutse kubiragiza Imana? Sister, sinshobora kwibagira gusenga buri muntu mvuye na sense. Ego. Amen. Papa batetse? Cyane kuri cyambo cyambo nabativye. Amasaha twakuganye amaze kurenga ku minota 30. Je sinzi by'abagore. Abo reka ndabe ko nimero zo ndazifise. Reba bazumvirizeho bageze kwera. Gahyo kuva twicare ngaga no kurwa narusha. Aho numva bisawa. Gusa rero warushaka kumbwira. Nagomba ndakubwire ko Imana ubishize imbere ibintu byose bigenda neza. Sorry gato sister. Bite niki? Ni sawa mutamu. Mumaze guhashika mwebwe.
ego Naje ndi kumwe na sister ngaha mu kanya nyene tuguma tuzari. ego natwe tumaze umwanya muremure ngaha. Oh, ndaje. Nta kibazo reka twarindire sawa sawa. Sawa. Sister. Karabaye. Ndemba biteguriye he? Oh, ni kuri TikTok sister nari kubwiye no kunda kwibagira. Sawa. Okay. Ndaje ubunyene. Bambwiye ko bashitse ngaho hafi baraje barashitse. Bari bateje ko ari no kubura. Usanga byabagoye n'abantu. Yashikaye n'abantu bagafatira. Ico Wanati ariko Cyakugora gatoya. Urakoze. amazi arakanye. Arakoze. Ariko je nashaka ifana nyine. Sa nakundi. Kuko nyine. Wazanyikanye nashaka ishuri. Ngira ngo mu Wenda kwemera. Yego. Bane yawe gusura. Uragenda bangutse. Yego. Nyarofariye. Mbere kuravuga ngo yarubatse. Tuyo papa tujya mu nkomo. Yego. Arafise amahera. Ko nyine gere naragiye yamusinze kugenda naricishije nyine menyene ako sinasari ngiwe nari meze nk'uciwe nyine. Echake uri barakitsa. Sinjye ariko. Ibyo nakubona. Kandi rero kumbwira akantu kimwe. Ndakubwira ni nataha. Yego. Kama papa nageze guca yiwe. Samba yari meze nk'urenganye haji mande ya aho yahora. Papa arafise iyo nzu. Yuwe. Kandi kemu gafise amahera rero. Uze ndakubwireka neza. Sa? Kugira amahera cyangwa kutayagira. Kimwe. Ariko gusa icyo namukundi arafise indero. Kunda digene yaje bwa mbere ndamwima umwanya ubwa kabiri asanzeho turayaga ariko muri kije ibyo twayaze nukuri njya muhungu menga ahagaze neza sivyo kiretse kabaye biyake bahe biyake yarasaze nyine n'umusazi uwo mubone n'inyambaro yiwe imvugo yiwe imyifato yiwe yose isa n'abantu badafite ubwenge gusa kimwe jewe namubonye ko urya muhungu nyine imbere yego nije imbere n'ukuri namba yarafise abavyeyi beza baramuhindira Erega papa narugero rwo bayibiya kaje sinari kurushobora kumengo ngo barago kaje gamu kwa mengo nagasazi urumva rero kanenze siho ayona bayibiya kibose arabasazi oya naganda kubwire nka Tom ko yari umusore mwiza murabona hari ko umuntu atekereje aciye bugufi sibo ko nyina cyanye se nawe nyine wowe bose buce bo basatse oya indira vyara ariko akavamo umwe abukundi kuntu rero nabayiri yake kujya meza ni kujya nyine n'udushatsi tumenga na sokoze sa muri rusange nta n'indero afise gusa kimwe cyo namukundira aravuga bayiri yake aravuga kandi nta ndero afise Abafarikana bigeze bayibiya ariko papa mamaziza mu rubanza rw'iwawe. Yaziza mu rubanza rw'iwawe. Mama wawe ujyana mukafi cyo mu rubanza rw'Abayisilamu ko ni jimbe yaremye ku Islam kuko atemera ku Islam yari kuzanga no msitwa ni uwo kuri ndakure wallahi Amahoro? Mahoro. Meze neza karibu Samura kosi. Mutamu. Ndabona abakese cyane. mwanya twamaze gani murembo Chef, gusa ego ni sawa. Murakoze kanyuka mufatana. Tangawizi ikanye. Ego murakoze. Mama. Muta. Tukurisuye kandi bisaba imbabazi.
kugira kanzi kuko ndabona ko nabicarise ngaha. Ko mwaje mwenyera abandi basigaye. Abandi baraje Natevye cyane no ko nibyo ari ibintu cyo turatunganya muhira ego mama muta burya sindi jenyene umuryango wanjye nawe nyuma uri nyuma nawe uraje kubona duhuye twese ngaha birambaye cyane gusa kimwe wari watsinze abo usanga natwe twakomeje kwihangana kuko iyo tutihangana ntabwo ariko dusanzwe ducicika uko navyumva rero kuri twameze nzi kwihangana ko twatse ko tomboye chef karatombo oya mashansi nze kakanu kari aho turabigiro kawe ugategura pasta ndakazana ego sawa sawa nakoze Koresha kubanguka cha. Hanyuma umunwa uri kurafungura amatwi nayo arumva. Nagenda kubaza. None ko nabonye uri wenyine. Uri wenyine none gute se? Izogenda gute? Nakundi je nyene nakaniza arabizi ndi kumwe n'umuryango wanje ari we sister yego mukanya gusa ari mukozi yego no musi vraiment ndibaza ko ari musi mwiza kuba mwiza cyane byanjye biza kubona kuko n'umuryango wanje wahora wifuza kubona nawe yego sani ni byiza cyane Amerika tubategereza bazi bashinga hanyuma tuyagi Nizera kigariyo cyo kugenda neza. Nizera ko bizagenda neza kuko naje simbona ko mfise ibyo muvuga byinshi umushikanje atarashika. Nizera bagira iki? Sibyo. Ariko rero ndibe. Yego. Sanje kimwe nakwebe. Ati nakwebe kujya munsi tuyara. Kandi urabona gushikisana akanya twicaye da. Hari impamvu ni yacha kiganiro twako. Sivyo none. Rero tubigire kushikaho. Aho ndi bwo. Muta. Numugira ikibazo. Kuri jewe buri manije imbere. Nigeza gukora icyo nshoboye cyose. Kandi bizo ndamutwara. Inshallah. Karibu. Mjibere. Jewe aho duheruka kuvugana uraziganira twagiranye. Gusa icyashimishije nuko wemeye gushira mu ngiro ibyo nagusabye. Akarorero ko wavyemeye nakuno musi. Je moya wemera kuba umuislamu, moya wemera kugira ku mategeko ya Kiislamu, je ntakabuza ntashobora kubasabira impezagiro kuhoraho we na kaneza wanjye. Gusa tuvuga ati insha Allah abishirimo akarenge. Papa kaneza nukuri ntugire ikibazo. Igereke idini ho nahagije gufata umunsi. Nahagije gufata umunsi. Mujye je nkunda kaneza. Kandi vuba vure mankeneye icyo kibumbe kiri mu nda. Icyashika kizuba kiri kumwe na papa. Gusa tuvuga ati insha Allah. Allahumma salli
amarero mutamu urabona ko umwanya uhaciye atari muto yego uyu rero niwe umuryango wanje akaba ari shikanje mukuru akaba kandi ari mama wanje ko niwe andeze muri umwanya ama sister ariwe Jennifer Nkunda uyu niwe ariwe agiye kumbera tata w'ukwe wanje ama wa Kaneza naho ndakubwira cyane uyu niwe Kaneza tiro ryanje uvuze uyu wa mukobwa naho ndakubwira ntwari mutima uyu yego nuko rero niko ndababwiye no mushikanje byangwa Elvis reka ndaguhamagara bitaba ngo sansikize Jennifer umviriza ibyo mpamamagarira ibyarimo ariko kabisa mumbabarire nta mwanya mfise muri uno mwanya hari hano nihuti kandi kubw'ibyo mumbabarire cyane sawa Bijibere nibiki biko ndabona ndandose bimabare gatonye ndagaruse ibyo ndiko ndabona uri kurayibona cyangwa n'amaso yanjye atabonye neza cyangwa amatwi yanjye ntiyumva ibyo numvise wenyine bivuye ngaho naho bayaga bakayaga ibingana gute abahungu bose bigende gutya cyangwa wowe naho baza kuyaga ahindura kuriya ahindura iki ko bose mbona ari kafiri nawe nkuzamushikiye ugamushikiye ni kafiri mbasa kupana muninjira mu muzibano bavuga Ranatullah sister please ugiye sister ngiye ibini bikereko ujye ujya muryango urawuzi no urambara maje ndakubaza stop ujya muryango urawuzi bajya n'abayisilamu wowe uzoje kuba umuyisilamu basi ndakubwiye kubona guhamagaye naco mbwira nashaka kubwira hari ibanga ryaje we n'ujya muryango wumvise kandi ntumarize ndi bukuru wawe icyo mbwira nibiki aho nyene kumbwiye ko hari ibanga naje nyene hari ibanga mu ujya muryango ndakumviriza sister ujya mukobwa ubona ijya ndafise ni wanje what subiramo twumve ijya ndafise ujya mukobwa Kaneza ni wanje ndarambye nzobona wagiye gutera inda abayisilamu urabazi burya bwoko bw'abayisilamu urabuzi wagiye gutera inda abayisilamu mana yanje mana ndavoma wagiye gutera inda abayisilamu yo mama yapfuye n'ingoga yariho sister ivyo madini sivyo dushira imbere urukundo urambabaje kabisa dushira imbere urukundo ujya mukobwa ndamukunda iyi nubona ko ari indi ngorane wongeye kuntera kweli isindi ngorane wongeye kuntera ubiriza sister ndagusavye naho twebwe twemera Imana imwe twemera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu wagiye gutera inda abayisilamu iyi si ngorane sister ivyo ndabizi ariko ndagusavye nyihangane
reka rero ndakubwire muri uno mwanya genda ubandanye ibyo wari urimo je muri uno mwanya ndeka ntekane umutima wanje usubire mu kibanza jewe kabisa ibyo bintu byose biramuhanyuma sawa kandi mbabane no kisi cyo kuvyumva nk'ibi bintu kabisa umeza ndakubwire rero kaneza nabuze ko utinya uninye kandi wongera utinye ukwemera kwa Islam kuranya barakubwira niyo nije imbere y'inawe nyene aracari kafiri nkamushirira ujya mugore mu kafiri no kuri mutara ndasabye imbabazi ibaye ngaha muvyirengagiza ariko reka tubandane muvuze neza gusaba imbabazi ariko nawe usanga uri kafiri nkamushirira oya mutama ndari gusaba imyumvirize gatoya uri muvyeyi none kaneza tafasha ndakuri mwana ndakuri mwana Mzee agaheza